ngo acahesha hanyuma sinzi mugabo umumarayika cyamvugiramwe ako kanya nyene sha ko mu Cibitoke umega nibo bayimbuzi ba mbere bibiharage kandi batabirya bacabishora nabo nyene birira kaboga mu Cibitoke ndabazi kumenga bakunda akaboga na kakandi mutima hora avuga kitwa gwe gari ya dudu bikundira akaboga na gari ya dudu niho rero mu mutwe byajamwo ncavuga nti ngira iperereza bacambwira ngo Cibitoke natwe dushora tujana mu zindi ntara ye ncasanga yarafise ingena cabijabukana Kongo none ikintu cyambere kizivije kuri digitalisation c'est serveur niyo yamerize yisi none ko logiciel twifitiye abarundi bunyene batwazikora mugabo reka ndabaza aha mu Burundi twari dufise infrastructure ikomeye cyane ya digitalisation Ministre wa Finance ndonderera ahagiye ivyakozwe muri DDR aho binyegeje byose amaserveur yakoze kuri DDR bijya twita karagamuntu biometrique barinze bashobora bademobilize bose barabagirira identité biometrique barabiconserve arabi ibintu byose byari birimo muri kiya gisanda General Sirasaringa arabizi uko yarayitwaye vyagiye amajahe bijya mugabo bakarindira bize bikogwe n'umukuru w'igihugu kandi yarabibahaye ndabikoze ngo yango ariko dukorera ibikogwa none wase kubikora jari abene igihugu baza jewe ndavyikorera nta kuntu nka digitalisation namaze kumenya ko ata nomwe abishaka ni jewe nyine ndayishaka kubera ni itara iyo platform muvuga hamwe hose tuzosigara turi kuri tableau de bord commande marero mpeze ndayikore fise tableau de bord uvyo none ndabibonera ngaho kabira maramaje ko kubona umukuru w'igihugu ari wava hasi kuja kugwanya fraude kugira abantu bave hasi ubu ntavyo gufina bikihari mugabo naramaramaye ndabwira naramaramaye kabisa gusanga abakozi b'igihugu aribo bafasha mu busuma bw'igihugu inkoni kabisa ndabakubita mwese umwe wese kwiyo nta yindi nzira ngo nagato yakaze na muntu je ntabwo umenga nta kiri gihano gikuye atari inkoni nawe mupfunga agenda ritwengera ati nzo yarya ngarutse ntaco babibonamwo n'ivyo ntibiba ndabifise gutya je ndonde aba fiscaliste b'umutima muheza gukontrola nanje nshanze konte expertise none ngire gute nta confiance nkibafitiye ivyo nabonye nakamaramaza ngo bera hino ngo mwebwe ngo murere inyuma ngo naho muri yimva ngo muri amagufi ndani umuntu yoreka numuja numuhimbiri ntacamaze umuntu w'indyarya wese ko ntazi ushaka kubaka igihugu cubakira ku ndyarya abiyorobetsi nkabo tugaca tugenda duhejeje kuri igihugu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu turashima cyane ingene uri kuraturongora nawe ahejeje kunyica yajaje itorosha ko bazoguruka mu isoko amurika ku murango riva aguma amurika ngo qu'est-ce que tu fais je cherche un homme uri mu bantu none uri kurondera umuntu kubera yari yamaze gusikura umuntu w'ukuru wariwe uw'ubuntu ingene yoba ameze morale yiwe araraba bari impande yiwe bose asaga nta muntu n'umwe arimwo none iyumvire twebwe igihugu bacica kuva hejuru kumanuka namandonda nubira cavugwa ngo bivuye hejuru nubu kandi namandavyiyamiriza none ntibavuze ruko bivuye iwanje uwo muntu aramenje ndondera uwo muntu yabivuze ngo bivuye hejuru kugira nje ndamufata kuko urumva abanyambitsi ibara uvuze ngo bivuye hejuru bivuye iwanje wibaza nk'abantu biga baranyambika ibara nibona mubumva mwebwe ngo ntumbaze ngo bivuye hejuru ngo hagarike iyi dosi hariho umuntu bijya bintu byose mwagenda n'abapolisi kwari ukwikomeza kugira ngo mwice igihugu ndabwire Mafia ivuka gute mwisi ingene Mafia ivuka abantu barikomeza n'abajeje umutekano gushikaho
abafise ingabo ziruta izifiswe n'umushikiranganje. Umushikiranganje ahiranye ngo afate ingingo itajanye n'ivyuwo muntu, amubwira ati ndakomena umutwe, hagarika, utahagaritse ndakomena umutwe. Ndemeye data wanje ndabihevye. Hariho uwo muri obe hagiye umuntu aramuhagarara hejuru neza, waje gukora iki ngaha, taha, kandi yaratashe, kandi ari dosiye irengeje muri yaridi. Obere nzoza kuyiraba iyo dosiye, rega ndiko ndaperereza nayitoye, nzoza unyereke ingene mwayitresa. Bajya bose batwara amaposte nabo bakorana bose baze, ndababwire nti abamaze kuba mite ni muzaha ukwanyu, abagumaho mugumu kwanyu, hanyuma rero tugire ankete kubabaye mite turaha. Je ndazi ko aberanda benshi muca mubamita duane, ndabizi vyose ubu ntimukimpenda. Aho acavuga ngo wikobero ndahevye ngiye mu Kirundo, so umuntu warongitseyo, genda hariya shaho gaho urabona umukuru w'igihugu yamaze kuhabona. Bamwe bazana ku mutwe, bazana kudukinga, bijya n'ibikayi cyane. Abafrodere ba vrai yibare moroke nka 200 mu kwezi, kandi bicanye ne hajya nyene kuri poste. Abantu bafise amahangare de stockage hajya hakurya banganiki, dushaka ubunyene none Tanzania sabagenzi, Kongo sabagenzi, tushaka tugere ndabereke amahangare yose ya fraud. Ikontenere 20 zirashobora guheza ibidadazo ha mu Burundi ata taxe nimwe turose, atigeza acuruza. Bigizwe nande iremba ryugurirwa no muri obere, gushikaho ashobora kumubwira ngo wewe mugira gusa ivyo ugira winjiza ubu mwiyamire mura. Rero ko mwebwe mutunze aboro murabaraba data wanje, murarabajya abana bicaye hasi baticaye ku ntebe, murabaraba mugikirabaje ibarabara ritubatswe, nimwe ba mbere mwidoga kubera nimwe mufise imiduga mugendereshamo. Mwebwe abafrodere nimwe mwishe n'abajene bose b'igihugu, kuko ntishaka kumvikana ngereje uvuga ko nzogura agatiyayi nzokagura ncuruje imyaka 20, muga nkaza mbona umuntu acuruje umwaka umwe afise V8 zitanu mu mwaka umwe. Ivyo nawe ndiko ndabesha, acarondera ati batungiye hehe, reka nanje ndahaje. None murumvise ingene muriko mwigisha iyindi generation inyuma yanyu. Ministere du Commerce ntakiri kuratworoherezamo. Ministre ifatire direction, zifatire mu ntoki ntabadeje ugira, ntabadeje. Iyo tuba twarufise nka deje wa Commerce International tuba twa export abavoka, no mose twa export ngaha irezeho. Mugabo ndamukure uwo nzana ameze uko nyene acavuga ngo wahururira he, ngo wahururira he, ashasiga muhayiro mizero prise muri manje. Ndabizi ntibashobora kundevuarira aho bononera. None kubera iki bebene irashaka kuvuga ngo ikintu ucinjize injize vyujya gusa ibinza kuvuga ko ari bibi kandi bisa. Hariho tactique ngo ibintu bigume muri po, ngo wese urubaza ucuruze uhejeje gucuruza niho nzobirekura bisohoke. BBN abahanura duhindura ingendo kuva ku murongozi mukuru, kuva kuri jewe. Ega je murambwira abo mwigendereza, nterega marajeje no kugendereza na jewe. Je murandabibabwira kuko urashobora gusanga nk'ubu jewe hariho umugenzo mfise ushobora kononera igihugu. Je nkaba mbona umenga ni vyiza, nkaba mfise nk'ingeso ishobora gutirimutsa abene igihugu mu Burundi, bakavuga bati ariko atagakarero kabi. Abajeje igendereza cy'abantu bari impande yanje barashobora kunyegera bakambwira bati Mutama, burya rero hari hakantu kariko karadutirimutsa muri societe. Erega kunanirwa birimwo, je
muze mubaze n'abaparteneri turiko turacenda babwira nti mwebwe mufashe Burundi nko kumega n'igihugu ceranda kuva imyaka n'imyaka mumenye ko ari Burundi rutagwe kuba kuno munsi ehe nguko ko bumeze aha twebwe ngaha tugeze kure cyane mukamwe kubera mushaka ko tumera nka za Ghana nka za Tanzania muca mubona ko dupfuye mugabo ntinababwira yuko pa raporo y'u Burundi twebwe turi kure cyane kandi nivyo je ndabwije kuri umunsi twomenye itunga ryo nyene Burundi bufise kuri menya gusa mworaba itunga ryacu tubanze turimenye none aha twobaza tuti mu Burundi hari imodoka zingahe spontane mu bunyene spontane iciza ca digitalization spontane mu bunyene twoca tubaza ministre tuti mu Burundi hari imodoka zingahe ubuzifise muga ntazo tuzi je bari igihe mpana nimvira none abantu bakwiye guhanwa gute nk'umuntu ashobora gusaba uruhusha ati jewe ngira ne export ikintu mu Burundi tudakeneye bakamwima uruhusha jewe ndabwira okay ubu uzoshaka exporta hagaherindwe bataramuha uruhusha jewe azacanzanira ivyo vyangombwa mpamagara wabigize wari Imana mfise nuko ntabishigikiye ntiyomba ndabishigikiye Burundi bwakubitwa inkuba gusambura isengero kandi iyo sengero ikazira ubusuma bw'indongozi ikazira ubusuma bw'indongozi agacata mu rudubi indongozi z'igihugu bakaja kubomora ndavuga nti nkahiyo mba nari ndabishigikiye ubu nyene inkuba yakikubita Burundi tuzize ikintu kimwe gusa uraze ingoro y'Imana wamaze kwita ingoro y'Imana haje hari abantu mpanumva ngo hewe ngo nkote ngahi wawe ngo ndahibakira isengero ngo zohagusubiza uzohakenerera none uzoyisambura inzu wamaze kuva ko ari ingoro y'Imana fini ikintu c'Imana n'ikintu c'Imana birakwiye wamaze kucitirira Imana ko twagize severe n'ivyo izoraba n'umurongo tukabuca none hato badadukora ibicumuro nkabijya twakora imbere ngo tuzoca tuja muri severe none oya tumvikana aho umuntu yishe muri 2015 azoca avuga ngo nanje nimunjire muri severe internet ico kibazo washaka turiko turondana ingene izozimbuka kuno munsi razimvye hariho abambere baduhaye fibre boutique turiko turiyumvikanira bahaye abandi baduhe fibre boutique zimbutse ico tukigejeje kure ndibaza ntaronka bamwe bindyarya bazara barabinigira mu meshi ndazi ko butuzoronka fibre boutique ije direct izoca izimbuka kuri emwe kumanuka ngira ngo nko ku bice 90% birego ico ni kimwe ikindi naco murabona tugira tuje nyene mu bintu electronique telefone urashaka kuri mu mwonga aho fibre boutique idashika turiko turondera iyindi societe ikoresha satellite kugira naho uzoburi mu mwonga mugabo hajya twapfuye kubonana abantu bayigwanije ndababwire wewe uzana umuti nanje ariho nahora ntungira ijya SpaceX nagiye mbona abantu bayigwanya ngo nongo nukwica fibre boutique genda zishaka zose kugira ngo fibre boutique idashika satellite nayo ihashike izabitoye umuti none mwese abagwiza atunga hamwoshaka mu Burundi dufise amashite atagira ukwangana ni meshi turagira ama micro barage muraza murabe ntuze micro barage iri ahantu munyamyotse kuri kanika cenda karavye mbona akantu nk'abagwiza atunga ngaha mu Burundi nka batatu bagiye hamwe nanjye amajipe ve witimwe yagurisha ntiyocava mu barage ikazocigura igacigura handi majipe ega mwebwe muronona amahera none ufata amahera ukaja kugura inzu muri Canada ukaja kugura inzu mu Bubiligi mugabo ratwegeje abarundi kwe uraze kugura inzu ahantu utazoronka na visa yo kujayo ega turi twahashitse ku ikontwari turi kuri sakaranikata nacerewe ubwo nyene ugacuzinga ibitabo fye ugacugenda kuri sakaranikata ugacuvayo minwi ugacuja kuryama mwumvise ushikuhenuka minwi ushikuhenuka mu gatondo kuzovyuka umugore ngo mbere no munsi ruja kukazi wamana sangapi ega hageze saa 2 aranyica kandi umengo no munsi twari dufise inama umushikiranganje aranyica ndagowe agacavyuka koga agira yashitse no kukazi uwundi agaca telefone sha muhungu twekure kwindara ne mugabo mugaca muhurira kuri restaurant
ubwo nyene saa yine niho warushitse ukazi ngo mugira mwikure kwindarane mugaca mwigumirayo mugabo je madamu se hari ngiye gutora umwana kwishura aho turi saa 5:30 ugaca ugenda n'uburuhe bwa zandarane uca uryama uvyuka saa 10 hageze gusubira kuri kontwari shango ko isakarane 4 tumaze igihe hariyo tuja duhindure tugende kuri Vane Beach aho na hari henreke ntozeye champagne zimwe zizimvye neza cyane tuja kuri Vane Beach hanyuma mwava kuri Vane Beach ejo naho tugende kuri Eden kwa Mayondori hitwa ngo Eden hajya mubona ntaza ngo nahonze hajya muri kwirigara naje bandiko ndaba none mbwira tumeze uko igihugu cyotera imbere gute wowe wa mu fonctionnaire wishinga ujya mukomeresa wowe business yiwe ashaka kwikorera ku telefone ega business zikomeye cyane zibera ku matelefone wewe ariko ama transaction ariko araba we nawe fonctionnaire aho wagiye gupanga ibintu bigende neza ugacuja kumwishinga mukirirwa mwicaranya cyabaje yukuwe erega ikirato campengamiyeko tije narinze yuko burya hari iki gihugu cyahombye ko cyakubuze burya ni byiza ko wowe mu fonctionnaire gushikaho utakiri muri ico kibanza baca bavuga ati yo ngo naka kiraha ngo byari bimeze uko muze murabe igihugu gipfunga abantu benshi bibisuma citwa igihugu cibisuma baja mu gasho bakaraba ivyaha vyinshi bikorwa basaze benshi arabarya ibiturire gica citwa igihugu c'abarya ibiturire mukikeje nabonye umuntu arima hegitare 10 amaze kugura impangu zibiri ngaha mu gisagara ca Bujumbo ku hegitare 10 gusa arima none hari itunga rirutike aye mpofosi abantu ntibazi carici ubugiye kumurihisha aye mpofosi umenga n'amahero ugiye kumwiba ntagende ku gatumbi wabo yubakeye yarubatse kwa sekuru aje baramutoza aye mpofosi kuko ajya amahera niyo yubaka rya shure niyo agura zijya ntebe niyo agura ibitabo niyo yubaka ibitaro niyo yubaka amabarabara ivyo vyose muri ko muravuga najya amahera yikora bikora umuti rero mbona ukwiye icambere no guhana kabisa umuti nimero kuko impanuro zarananiranye ni igiki tutakoze ngo ni iki mutamenye ni iki mutabariwe hari icyaha ntaravugaga yemwe hari ico mutabwiwe ubu no guhana kuko dudahanye baca batwita ibihwiji abana bo kwa Heri bararya ibiturire gushika barya ishikanwa ry'Imana ishikanwa ry'Imana bararirya Imana iravuga iti Heri urabandutishije jewe ku buryo barya n'ivyanje ubona uri ngaho uri Heri mbere ngenda guhane bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa ubunyene woshaka ubunyene uno munsi ntiwo bakorana iyo ufise ishaka ubunyene ntiwo babwira uti nitwava ngaha duce dukoranira duce duhurira wanje bokwanga nukudashaka nagenda bwe duhindura ingendo hariho imiti myinshi bo shobora kuba ndikizigenza mubi nkomanda nabi mugabo jewe mu vyonzi bitabo nasomye je ndiyigisha mu bitabo byose narasomye n'amadokima ivyo nakurikiranye nuko indongozi nziza niyereka abirongoye aharakanenge ikaberekana ingene bogakosora sivyo none niko kindabivuze mu cyavuga ko ndi mubi ngo yamvugiye ibintu ariko ndabivuze buca mubabara mu minsi yeze abashikiragaje ntibari bwamenyere murumva ngo twebwe ngo twa monitation ngo kumva ngo twamakwira raporo ngo twabantu bakuze ngo abaye intellectuel wahe kino c'est pas même manager son ministère ngo twabaye intellectuel ngo kwamakwira raporo nzobabazanye na bene gihugu je ndabakwira raporo yabo kandi simbabara
abene gihugu mbona banyandikira ndi kwira raporo simbabara none ncenda kubaza igituma utabikoze mbamenje ntibari bwamenyera ingene ntwara shobora kuba ndi umukomanda mubi sikera ni 2027 bamuratora umukomanda mwiza bamuratora umukomanda mwiza ko shobora kuba ndi mubi mugabo ndabwiye jewe ni mu vyonzi nuko nategerezwa kubereka muri ko murahuba n'Imana ari Imana abanyisirayeli bari mu rugendo barananiranye gushika ivuga iti ubu rero ndashize amategeko ntarengwa uzorirenga bagoma nubundi mu nyidodombo ngo hiravuga iti po mwebwe ntidushobora kujana Imana yabivuze uko nyene ngo Musa ngo jana abantu bawe je ntitujana kuko ndabona no bamarira mu bugaragwa hanyuma nuko nawe yaciye avuga ati naje yewe rero tutajana ntaho nja mugabo nk'ubu hari ikintu ntahanye gikomeye iyi engagement ya CFCIB iriyemeje yuko urwo rugamba mugiye kurwana mwese twese turwana tugwanye uwo mwasi wese ashaka kuzingamika itunga ry'igihugu turi kumwe none CFCIB si etamajoro general y'abagweza atunga bose sivyo none etamajoro niyagwana uzokwaka kurwana nayo izocizira avuga iti we tuvire muri kwa twononera udutesheje urubwa niko bizoca bigenda akora akanyamuneza ico nzi kandi ndongozi nziza nuko ihe ibikorwa abirongoye bose nta numwe atafise ibikorwa mugabo bakarindira bize bikorwe n'umukuru w'igihugu kandi yarabibahaye ndabikoze ngo yango ariko dukorera ibikorwa none wase kubikora jari abene igihugu baza jewe ndavyikorera nta kuntu nka digitalization namaze kumenya ko ata numwe abishaka ni jewe jenyine ndayishaka kubera ni itara nagira nabwire kuko shaka yuko hajya presidence ariho haba niyo etamajoro general y'igihugu ntegereza kubona ingene ubutozi bw'igihugu ariko barazunguruka ko vyasi ubu rero tugira rutangura umaze iminsi ndiko nkosirita abahinga mu bijanye na digitalization tumaze iminsi tuvugana kabisa kandi hariho abarundi bafise n'ishaka baranyeretse nsanga mu Burundi twoshaka nta n'amahera menshi vyo dutwara kuko burya vyinshi birahari turabinyegeza none ikintu cyambere kizivye kuri digitalization si server niyo yambere zivye none ko logiciel twifitiye abarundi bunyene bacu bazikora mugabo reka ndabaza aha mu Burundi twari dufise infrastructure ikomeye cyane ya digitalization Ministre wa Finance ndonderera ahagiye ivyakozwe muri DDR aho binyegeje vyose ama server yakoze kuri DDR bijya twita karaga muntu biometrique barinze bashobora bademobilize bose barabagirira identité biometrique barabiconserve arabi bintu vyose vyari birimwe muri kiya gisanda General Sirasaringa arabizi uko yarayitwaye vyagiye amajahe bijya birihe ama ministère afise ama server ngaha genda ziko yuzuye murabinyegeje ngira ntanguresheho comité national de digitalisation ibanze ihige etaderiye tuyibona turabivyo dufise hanyuma tumenye ibibura nico twokora abahinga bariho n'abanyemereye bari hanze abarundi bati twebwe nusoma upwekuza n'aba partenaire bamaze kumbwira bati nusoma upwe aid nemuvuye ngo twabuze bije habuze ishaka hari abacaba bati karabaye aravyifatiye mu ntoki muri ministeri ya teyise baza guca bavuga ngo yadutwaye akazi ndagatwaye kuko vyabananiye so vyikorera ndabikubita hajya duhere hejuru iyo platform muvuga hamwe hose tuzosigara turi kuri tableau de bord commande marero mpeze ndayikore
fise tableau de bord uvyononye ndabibonera ngaho ko biramara maje ko kubona umukuru w'igihugu ari wava hasi kuja kugwanya fraude kugira abantu bave hasi abakomiseri ndabashimira mwaciye mwikangura mukamwari mwarasinziriye emera kabi murakuze kuko narinze kwiyizira kera tukira abana mama gutumye kuvoma ukaguma witeze utunyoni wazibona papa agiye ariruka gutora umubindi atereka aje kuyivomera mwarasiganwa mutanguranwa nawe uja gufata agakarabo kugira wiruke ntagutangiye kuyavoma muga mu Burundi siko bimeze aho genda uvome acaja kwikinira amabiye genda papa aragiye kuyavoma n'isaha ubu ntavyo gufina bikihari mugabo naramaramaye ndababwira naramaramaye kabisa gusanga abakozi b'igihugu aribo bafasha mu busuma bw'igihugu naramaramaye yo iyo ntivira hasi nje kuvyibonera ninde yopfuye abimbwiye ubundi ho ntivyari vyaranumwe ntivyari vyarasa digitalization muri bukada ihara neza ntimumaramaye ari uko tuvuye hasi n'umushikiranganje wa mbere so mugize akamaramare kuko erega rya nibara mwaza amasaha mwadutesheje muri hobere gusa kubera kwanka ngo tubakuye amatabukano n'ubu ndazi ko muriko murahinyanyura aho muzokwibira muga mumenye ko nanje ubu ndiko ndariga muga muzobona inkoni kabisa ndabakubita mwese umwe wese kwiga nta yindi nzira ngo nagato yakazi na muntu je ntawe nkumenga nta kiri gihano gikuye atari inkoni nawe mupfunga agenda aritwengera ati nzoyarya ngarutse ntaco babibonamwo nimwumvire aho muri obera ari wakopera akamara amazi ari mwebwe jemba amaze kumaramara kabisa nkapfuma ntanga imihoho hako nguma mvugwa komisari wa douane zero komisari wa tax interne zero none mushaka bigende gute upanga gusa reka mpanje ujya wanje ni wazoshobora kwiba bigakunda ndababwire nanje nzosaba Imana nidegize mfume mba nk'umuserebanye ngenda nicara aho mwibati ariho ndi birateye isoni ngo twumvikane ngo abana we bari gutanga miliyari zibiri none aho wotanga miliyoni amajana 2 aya yandi turabingere tubigira turamenyere tubihinyika n'ivyo ntibiba ndabifise gutya jenga ndonde wa fiscaliste b'umutima muheza gukontrola nanje nshanza konte expertise none ngire gute nta confiance nkibafitiye ivyo nabonye na kamaramaza je n'ai plus de confiance nguradututse ngo rero tugira tukwereke ngo rero tugira tuyarye tuzirukira ukuri ndabwiye nimubigire n'ubundi ntaco ncera abene igihugu ntaco ducera mugabo uzofatwa natwe azamenye ingere bigenda biramaramaje ufati imodoka mugaharura enkare ngo uratanze ngo uradedwanye tuwakare ijanire mwana wa mama agiye kwica wa mugwiza tunga bamukomeresa mutoyi atagira fraude ndaguha facture naya ndaguha facture naya kumbura ko wekura vya bindi obere yaguhebera ivyo ndabizi ubu amafuti akogwa aratebwo reka ndabereka agashene kamwe nabonye muri tax interne na ministre arashikirwa aho rero jewe contrôleur ndagiye ngiye ndase gukopera n'umudandaza aranyinginze ndase utegerezwa kuyatanga ate sa ngiye rero muri commission paritaire gacagera muri commission paritaire kuburana aha karondera bahi giturire muri commission paritaire aterega ni miliyari 3 ngana uringo uraronka bamubereye igikashi ati nivyo ndirutse muri ministère bagaca barungika raporo hari abakose muri ministère de finance ndababwire ega nimubone ndiko mvuga bobo ngo nabo muri obere gusa no muri ministère ya finance
abo bakoseye nabo muri ni obere mu bandi baratoza ahantu mwari mubizi yuko hari abatoza muri ministeri ya finance nabo bakubereye igikashi iyo bavuze bati ukuri kugira kuvugwe niho ndabwira nti no muri ministeri hariho ukuntu wizubaje ntagire icyo uvuga bica bipasa none minsi harugwa ka ministeri wewe baravyicarana bati ministeri turatomboye se hari reka tuzotreta iyi dossier ministeri agiye kugira iminsi ihere iheze decision en faveur y'umusuma no muri finance biriyo ndabesha iyo shana ntiriho ka ministeri iwawe se biherera byose nari kurikirana ubusuma buba hajya hose mugira ari muri douane ari muri tax interne hose ubu narakurikiranye sheni ingene igenda yose n'ubusuma ho muri bukaho wa muntu yavuga ngo harabavye muntu uzikobera ntako abantu ntimwakumvise ngo harabavye baranaguye ngo rakazi kanyu umva byerekana ko mpanganye n'abasuma b'abasi b'igihugu turahanganye kubera tuhugaye ngo harabavye nagira hari kubaba iyo leta iriko iraronka leta irose bica bigenda neza haba abasuma bariko biba igihugu niho hari kubaba mugiyumvire amahera yinjiye muri leta niho haba habavye none wumva atari umwaso umuntu wumva atari abasabo duhanganye ico gihe rero ikobero harabavye ntawasubiye kudedwanira ikobero iyumvire nk'ahantu usanga atanari moroke zibiri zohahagarara bose bagaca baja gutondesha amaremoroke ngo asanga na shensa gahagaze amaremoroke 200 ikobero baharenganye n'impaka baharenganye neza ufite ndamubonye ntahora ncungira neza oya nimusigurira ingene jewe noba ndi munyagitega ngaca ja kudedwanira mu Kayanza sigurira jewe noba ndi munyamuyinga nkadedwanira mu Kirundo kandi vyaciye ikobero mbwira nibiki obere murumva kwara mugwaye harabavye reka duce twimukira hariya urazi cari cyo kugwana n'umuntu afise inkoho sirasiye umuntu akugerobeka ko niwe wambera gutwengera urumva hagira ashobora kuronka n'umuntu haca zaho guhirengwe gusamara ngo wamufigishije ngwego reka rero dukore urazi kugwana n'abantu bakurya bakwihishije ko muri Bibiliya nama ndiko ndabasomera imirongo ihana sinabasomeye haragowe umuntu yicira uwundi mu kuzimu simpatwe twavuga injyajya nta muntu yankana n'injyajya nka Yezu yarankana n'injyajya none je nije nozikunda abantu bameze uko ngo mwabwoko bw'imamba mwe sha yaratukanye kandi batwigisha ngo ntutukane mugara tukuraze nk'umuntu akwisima ngo mwamva mwe ngo bera hino ngo mwebwe ngo murere inyuma ngo naho muri yimva ngo muri amagufi ndani umuntu yoreka numuja numuhimbiri ntacamaze umuntu w'indyarya wese ko ntadushaka kubaka igihugu cubakira ku ndyarya abiyorobetsi nkabo tugaca tugenda duhejeje kuri igihugu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu turashima cyane ingene uri kuraturongora nawe ahejeje kunyica birababaje muri mwese ninde arambwira ati je ndasabye hariho umuntu umwe kabisa ndamushimira cyane amaze kubivuga kabisa ati jewe ati narivye kwe ati ubu ni wamfata uzucunyica niko yabwiye kabisa aranyereka ntimwiba gutega muhungu ko kintu cyo gutibura ndababwire ndabujya murazi yuko mbere naho yabayeho duwani tigetse ipfa yagumye ari yindi ya kera ubu narayiravye shasaga ni yindi nyene ya kera niranzihemba umuntu kuzana amaremoroke 10 akadeduhana 2 nta kinyoma kirimwo muge kintu nezerwako uburundi bufise amategeko meza cyane
ibintu bitunganije neza cyane tubuza abantu dufise izo mva zapfuye zigenda none ntimwumva ingene n'abandi bashaka tubereke ingene bitunganije neza cyane mugabo jewe nsigaje gufata itoroshe nje kuzunguruka mu masoko yose mu Burundi ndondera umurundi ndondeza kabisa mu masoko yose ndabe ko notora umurundi ukuri be yarinde ngo joshere shanome ni saratre yajaje itoroshe aguma azunguruka mu isoko amurika ku murango riva aguma amurika ngo qu'est-ce que tu fais je cherche un homme uri mu bantu none uri kurondera umuntu kubera yari yamaze gusikura umuntu w'ukuru wariwe w'ubuntu ingene yoba ameze morale yiwe araraba bari impande yiwe bose asaga nta muntu n'umwe arimwo none iyumvire twebwe igihugu bacica kuva hejuru kumanuka namandonda n'ubu biracavugwa ngo bivuye hejuru n'ubu kandi n'amandavyiyamiriza none ntibavuze ko bivuye iwanje uwo muntu aramenje ndondera uwo muntu yabivuze ngo bivuye hejuru kugira nje ndamufata kuko urumva abanyambitsi ibara uvuze ngo bivuye hejuru bivuye iwanje cyawe wibaza nk'abantu biga baranyambika ibara nibona mubumva mwebwe ngo ntumbaze ngo bivuye hejuru ngo hagarike iyi dosi hariho umuntu yigirishije ngo ni umutegetsi arahagarika neza controle hajya ntimubone mvuga mwebwe ngo be gusa hariho abandi baba ninja aba badandaza arakubwira ati uzunkingire ntibaze bankontorere wa mugabo wowe muri yaridini gwawe hanyuma wadiridimba rero umwe muri obere ngo controle ntere narashitse akaza abona hagaze hejuru y'igihagaje kimuhagaze hejuru ngo ngaho waje gukora iki taha none ko abafise ingabo bijya bintu byose mwagenda n'abapolisi kwari ukwikomeza kugira ngo mwice igihugu ndabwire mafia ivuka gute mwisi ingene mafia ivuka abantu barikomeza n'abajeje umutekano gushikaho abafise ingabo ziruta izifiswe n'umushikiranganje umushikiranganje ahiranye ngo afate ingingo itajanye n'ivyuwo muntu amubwira ati ndakumena umutwe hagarika utahagaritse ndakumena umutwe ndemeye data wanje ndabihevye hariho uwo muri obe hagiye umuntu aramuhagarara hejuru neza waje gukora iki ngaha taha kandi yaratashe kandi ari dossier irengeje muri yaridi obere nzoza kwiraba iyo dossier rega ndiko ndaperereza nayitoye nzoza unyereke ingene mwayitresa hajya waduwane abonye umuntu kabisa atemera kurya igiturire iyo poste abamukuye hakamwirukana handi kabisa waduwane ntabantu mwirirwa muragira amamitasiyo kubera basa kurya ibiturire kuri ndakuzi kose sawa tuze tumpamagare bajya bose batwara amaposte nabo bakorana bose baze ndababwire nti abamaze kuba mite ni muzaha ukwanyu abagumaho mugumu ukwanyu hanyuma rero tugire ankete kubabaye mite turaha je ndazi ko aberanda benshi muca mwamita duwane ndabizi byose ubu ntimukimpenda aho acavuga ngo wikobero ndahevye ngiye mu Kirundo so umuntu warongitseyo genda hariya shaho gaho urabona umukuru w'igihugu yamaze kuhabona ubu ari muri jimere wewe uri muri jimere cuvaho genda hariya bagusangeyo no muri tax center ni utagiye turire abo mwasi wabo ba directeur n'abakomiseri ndabifise byose mwabagabo mwari muze ngo vuga abafrodere gusa ahubwo hariho udufrode nasanze naho ndabahora ubusa abafrodere sinari bwababona aho bari bamwe bazana ku mutwe bazana kudukinga bijya n'ibikayi cyane abafrodere ba vrai yibare moroke nka 200 mu kwezi kandi bicanye ne hajya nyene kuri poste abantu bafise amahangare de stockage hajya hakurya
bangana iki dushaka ubunyene none Tanzania sabagenzi Kongo sabagenzi tushaka tugere ndabereke amahangare yose ya fraud ikontenere 20 zirashobora guheza ibidadazo ha mu Burundi ata taxe nimwe turose atigeza acuruza bigizwe nande iremba ryugurirwa no muri obere gushikaho ashobora kumubwira ngo wewe mbwira gusa ivyo ugira winjiza ubu liste kugira nibagufata ncavuga ngo twari twabiharuye ngo nigitatse tutayibwa muhenda kizanye iyumvire gushika kuri yo saha umuntu akazana gacanye hajya neza sans problème tumufashe mu nzira ngurumva mugabo yaragize marashaso umuntu yagiye abana n'umukuru w'igihugu ati aho dogenda jewe nosigura ingene vyandenganye baciye biheba ukuri nca ndakumenya duca dusanga uwo muntu yarafise hangare de stockage hajya muri quartier 10 yuzuye ibintu vyose fode azarazana ifusi imwe bamurekazana tukagendana rero ngaho ngo mwebwe ngo mushaka ku gihugu ngo ca 2040 ntidushobora gushikayo mumeze uko ndabwije ukuri nimuvugisha ukuri buti tubihebe basi mwiyamire rero ko mwebwe mutunze aboro murabarabaga data wanje murarabajya abana bicaye hasi baticaye ku ntebe murabaraba mugikirabaje ibarabara ritubatswe nimwe ba mbere mwidoga kubera nimwe mufise imiduga mugendereshamwe mwebwe abafrode nimwe mwishe n'abajene bose b'igihugu kuko ntishaka kumvikana ngereje uvuga ko nzogura agati yayi nzokagura ncuruje imyaka hariho n'izindi nzego Ministere du Commerce ntakiri kuyatworoherezamo Ministre ifatire direction zifatire mu ntoki ntabadeje ugira ntabadeje iyo tuba twafise nka deje wa commerce international tuba twa export abavoka no mose twa export ngaha irezeho mugabo ndamukure uwonzana ameze uko nyene acavuga ngo wahorurira he ashasika mu hayro mizero prince muri manjema ndabizi ntibashobora kundevarira aho bononera none kubera iki bebene irashaka kuvuga ngo ikintu ucinjize injize vyujya gusa ibinza kuvuga ko ari bibi kandi bisa hariho tactique ngo ibintu bigume muri po ngo wese urubazo ucuruze uhejeje gucuruza niho nzobirekura bisohoke BBN ntiza kuzibira ibintu ntivyinjire obera kabona ati none ko nakawe twari twamure erega ivyo abo muri obera nabo baca babimbwira ko nakayinjije ibinyene meme karite wamwankiye kubera iki wa obera agacavuga ati je ntavyo nshoboye BBN yabizibiye kandi rero aho ubere n'urugugu ntiruzi ko tubikontorora twaragiye turatora hose ivyo yaretse birinjira tuja gupima muri laboratoire atazi kugira n'abantu nkabo none mbwira nzokoresha ihe toroshe kugira menye umurundi w'ukuri nshobora kwizera ndahumirije ndagiye kuryama ndazaragumije ninde nzomutora gute ni digitalisation nta wundi muti digitalisation niyo solution de tout ibintu ndabiraba kuva hariya ku magazine wabiranguye ko amahera wabiguze nkavyibonera gushika kwandi wabwirwa muri obere ni wandike shaka ari matière première kandi ari produit fin andika ko ari matière première agaca kwandika ko ari matière première ugacugenda ugacushira muri ambalage ugacusho none nk'ivyo nzobimenya gute kubera rero ntari imana burya ni imana nawe nyene hari igihe izindwa abasha Yesu yari kwemera ko Yuda babana agaca mujeje ikigega amuzi ko muzi yuko ikigega ramaraso ya societe Yesu akemera Yuda akari watwara ikigega nabo nyene karabaso none je umwana w'umuntu nije katoso ntagiye unyidogera ngo wabano mubona none je ndabamenya gute kuko no shira habonzi ncasaga nubatsa akazu ka mwana wa mama
none je abantu ndabazi urumva candaba uwi wacu uwo twize hamwe uwo duhurira mu kabare cyangwa muri restaurant cyangwa umugenzi wanje kuko umugenzi wanje ni wacanzanira ngo hariho umuntu mwiza nawe hariho ingwara tugwaye mu Burundi umugenzi wawe ntacumura aha abadandaza ubatakiza mu nama je ngirishije hariho abadandaza ubatakiza mu nama ngirishije ngo ujya mugesera ca dupfukura nije ndumugesera mugabo umudandaza ahunga ubutegetsi aba ari umusuma uriza ahunga ubutegetsi aba ari umusuma hariho abatacegera kwe hemwe ngo amfukure siyone hava avuga ko ndiko mbere ivyuya yase guklimatiza isare nawe ivyuya ko vyanyiri kuva ninjira kandi rero ntimuzi twengeje protokole yiwanje nayibwiye ntijya sare ntimuze musure ko yimpamagaramwo irashushe nta sare yindi nziza iri hajya ijya wibaza kuri muri ivyo yankiye kubera za protokole zacu mbi wewe bamutwara nk'intama gusa nabazi yuko umukuru w'igihugu acamujana nk'intama nyene none tuvugishije ukuri aha protokole yaje kuraba aho tuzokora inama ngo yibuke umunsi twabiri ivyuya nyene ngaha kandi nari nabimubwiye mu isazo bacu baja kubwira Siyoni ati Siyoni ameliyora hajya hanu harashuha muga ntibamubwiye barakubwiye uvyumvise ubu ngo ni ndongozi none nk'ubu urumva ngo gakritike ko navuye ku ndongozi katavuye kuri wewe kuko bavyumvise bari kuza kugukebura indongozi nico zibereyeho ese ivyo mbere twakoreye gaho ivyo bikatumara nyene uko nyene amaze kwagirira nk'inama zirenga 5 ntacu ubu ntibizosubira ntuzocusiba mu nama zanje baca kuvuga ega ni ibinyene navuze nkaho ubu abandi bacira bavyumvira bati bagabo nje kuraba yasare yanje none Burundi ntibucebukira none hari umukubise hari ingorane ahajya ndazi ko acakosora utuntu twose dutuma hadakanye two twose aca dukosora kontrole kalite ndabaye BBN none BBN rega irabijejwe none si kontrole kalite BBN irabijejwe ayiza ikamukebura byaheze kera vyerekana iki reka banze bazaba mu critique bane bamana jecho no bahanura duhindura ingendo kuva ku murongozi mukuru kuva kuri jewe ega je murambwira bo mwigendereza nterega murajeje no kugendereza na jewe je murandabibabwira kuko urashobora gusanga nk'ubu jewe hariho umugenzo mfise ushobora kononera igihugu je nkaba mbona umenga ni vyiza nkaba mfise nk'ingeso ishobora gutirimutsa abene igihugu mu Burundi bakavuga bati ariko atagakarero kabi abajeje igendereza cy'abantu bari impande yanje barashobora kunyegera bakambwira bati mutama burya rero hari hakantu kariko karadutirimutsa muri societe ugize uko burya biradutirimutsa bisanzwe hagigendereza riba rikwiye kumenya none nguma ngwana nko mu rugo nko tugwana na madamu none mworeka kumpanura gantuze muti none urugo rwawe ruri mwinduru iza abarundi zimeze gute indongozi tube babibazwa tuye kuba basinda bibazwa tube babibazwa upfa umunanigwa ereka kunanigwa birimwo je
je muze mubaze n'abapartenere turiko turacenda abwira nti mwebwe mufashe Burundi nko kumega n'igihugu ceranda kuva imyaka n'imyaka mumenye ko ari Burundi rutagwe kuba kuno munsi ehe nguko ko bumeze aha twebwe ngaha tugeze kure cyane mukamwe kubera mushaka ko tumera nka za Ghana nka za Tanzania muca mubona ko dupfuye mugabo ntinababwira yuko pa raporo y'u Burundi twebwe turi kure cyane kandi nivyo je ndabwije kuri umunsi twomenye itunga ryonye n'u Burundi bufise kuri menya gusa mworaba mugabo turarinyegeza kubera iki nigibano ufise ibintu bitari vyibano bishira habona ubishira habona none iyumvire umurundi afise inka 10 avanga ufise utubuguma tubiri umunyamahanga cagenda yanditse yuko mu Burundi umutunzi wa mbere afise inka nyinshi afise utubuguma tubiri muga jewe ndakugira ingura biraro ryanje urabivuga itunga ryacu tubanze turimenye none atwobaza tuti mu Burundi hari imodoka zingahe spontane mu bunyene spontane iciza cha digitalization spontane mu bunyene twoca tubaza ministre tuti mu Burundi hari imodoka zingahe ubuzifise muga ntazo tuzi nikimenya amenda amaze kubona imodoka yinjiye mu gihugu itagira trace nimwe none yaciye mu kirere itagira trace yimwe ntayibonye ntigira nyeneyo ntigira rumva ntigira ikintu na kimwe nta na nyeneyo ariho abantu nitweke kuba basinda bibazwa mwarumvise umwe wawo deka ndamubwiye nti ikawufise zitashoye umwaka weze zingana iki ntiyavuze biraba amajana none murazi amatoni twasaza je narungitse abagende kubera nari ndahaza aho ziri desa 40 tone zitashowe kandi bace bambwira yuko uko igihe kigenda niko kariti igenda novuga ibe yitwari kugurisha ko mwaka uheze ntidushaka kuyishikira no mwaka mwumva amahera nk'ubahombesheje igihugu ngo ibira amajana nivyo bitashowe mbwira nk'uwo igihugu cyotera imbere gute kandi yaciye bloka n'abadadaza abandi muri privé nabo nyine kawa zabo ntizashotse ziri ngaho zirasitose none ko ari watanga uruhusha magage cyo nabonye no kuvuga bira y'umwaka weze rayihejeje zari zoshotse mu kinyegero birababaje je bari gihe mpanimvira none abantu bakwiye guhanwa gute nk'umuntu ashobora gusaba uruhusha ati jewe ngira ne export ikintu mu Burundi tudakeneye bakamwima uruhusha jewe ndabwira okay ubu uzoshaka ku exporta hagaherindwe bataramuha uruhusha jewe azacanzanira ivyo vyangombwa mpamagara wabigize wari ko birababaje nko gusanga nk'umuntu ashaka gushora amavoka yarabutse uruhusha ntamutoye kimvira aho rero hariho undi acavuga burya hariho abantu bama babunze mu ministeri ngo iyi project ntizipase jewe nije ndiko ndarondera ingene nzoyikora bakayikubikira umuntu akaza bakayanka mpaka we uzuza ivyo vyose n'ibintu nirwa ndabona digitalization nzoyihera iwanje nce ndabashiramwe ibimuri uwanditse ikete nca ndaribona kwiri ikete utagishura none so guprograma gusa ugacuvuga utirimaze imisi ingana uko none ruje ntica yiyandika ndabwije ukuri ngaho ibintu dufise amarogisier aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico coco basi tubaze tukijeko ndaba muri iki nzobikora ariko nzobikora ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza loi de digitalisation nayo loi sur la digitalisation ni très important barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la loi era si tu triches tu es puni loi sur la digitalisation nayo nyene mu vyihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano kuko sinarinziro content yaje ingere imeze baramaze kumpa amashapitre rero ndabigejeje kure hamwe mvira ko nabigejeje kure
je nikorera ninumiye sivyo ndababwira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri ko mwinywera karengo kandi iciza abahinga vraiment bariho kandi bazobinkorera naho mwokwanka ngo utaduhaye ibihera vyinshi ngo ntituzobikora hazoba abahinga bakunda igihugu bacitangira kuko nta gupfa birimwo no kwitanga gusa nta gupfa birimwo abameresenere tubareke abacangero twizanire abemera kwigura igihugu kucitangira hamwe tumaze gushika rero hahandi 2040 tumeze kujya twabishaka azaca avuga ati je contribué je suis boss bazi ugibona ko tuntu twiza ku gihugu bagaca avuga ngo ababikoze naba mugabo ushaka mpumuri yaridi imbere yuko ndabikora kandi ari ku neza y'igihugu cyawe ngo rero ko mudafise amahera reka tubireke ugacugende yidoga twebwe mu Burundi bwacu turi nyuma ukidoga naho ni wewe wase ko tuje imbere ibintu vy'imyidogo tubireke tuje ku kivi dukore umuti rero mbona ukwiye icambere no guhana kabisa umuti nimero kuko impanuro zarananiranye ni igiki tutakoze ngo ni iki mutamenye ni iki mutabariwe hari icyaha ntaravugaga yemwe hari ico mutabwiwe ubu no guhana kuko dudahanye baca batwita ibihwije abana bo kwa Heri bararya ibiturire gushika ishikanwa ry'Imana bararirya Imana iravuga iti Heri urabandutishije jewe ku buryo barya n'ivyanje ubona uri ngaho uri Heri mbere ngenda guhane bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa abana bo kwa Samueli nabo barabarya ibiturire kabaye bararya ibiturire abene gihugu bacarava hasi bati Samueli wewe wari ntungane warudutwaye neza mubwa turabona ko atawuzogusubirira kuva ubu turase ibi by'abacamanza duha umwami natwe dutwagwe nk'uko ibindi bihugu bitwagwa kuko bone guverinance yananiranye mu gihugu uri kuratwara Samuel ararira arahwera aragenda imbere y'Imana ati Imana erega baransaranye barangumukanye Imana ikiraruca kivuga iti si wewe bagumukanye base ko ari je ndabatwara none rero kuvubu emera ivyo bavuze baha umwami mugacara bagabisha tumwe mazo batwara David babwire none Sauli siwe mwami wa mbere byagenze se mwami wa mbere y'Isirayeli batwaye nabi cyane gushikaho Imana yicuza igituma mugize umwami Imana yatevye igihe yicu erega uri ndongozi mbi Imana niyo ndongozi nkuru tweho mu Burundi turanabizi yuko twese ariko bamuza murasoma kaya kantu basha mugano kubara mudasoma amategeko niyo ngorane mufise ibwirizwa shingiro genda musome basi muze muragasoma ku munsi ngo twihweje uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora byose karore siko vyanditse imbere y'Imana twebwe abarundi dufise uruhara rukomeye nous sommes responsables devant Dieu none iyo Mana ko turi responsable devant itubona hose shako winyegeje munsi y'igitanda shako ivyo ukora biri mu mutima wawe irabibona ubindyarya irabona kuri ndyarya afa pase sinza abantu bacumuye ku Mana ndabwira indongozi nti Imana mfise nuko ntabishigikiye ntiyomba ndabishigikiye Burundi bwakubitwa inkuba gusambura isengero kandi iyo sengero ikazira ubusuma bw'indongozi agacata mu rudubi indongozi z'igihugu bakaja kubomora kavuga nti nkahiyo mba nari ndabishigikiye ubunyene inkuba yakikubita Burundi tuzize ikintu kimwe gusa uraze ingoro y'Imana wamaze kwita ingoro y'Imana haje hari abantu mpanumva ngo hewe ngo nkote gahi wawe ngo ndahibakira isengero ngo zohagusubiza uzohakenerera none uzoyisambura inzu wamaze kuva ko ari ingoro y'Imana fini ikintu c'Imana n'ikintu c'Imana birakwiye wamaze kucitirira Imana biba bikwiye mugani wiyumvire nk'umurundi yemera yashize climatiseur mu isengero ngo ndayisambuye ndayitanye wanje
yatanze shikanwa ntuzewe arandika n'ikete yandikiye Imana nyakubahwa Mana mushobora vyose jewe naka n'umuryango wanje ndagukengurukiye cyane kuvyiza abantu arandika ati kubera iyo mpamvu nanje ngira kubakira isengero ndazanye ibi hanyuma umunsi umwe arahomba muri business yiwe ati umupasitori yaranyeskorotse bya bintu reka ndabisubiyeko yavyatse pasitori cyavyatse Imana umwendikira ikete mu Burundi habu utuhensorite twishe mutazibasha nizo ndongozi zamuhagarikiye abo bapolisi ntibari bazi namba hari mwaramuhagarikiye ndabiberetse none ikete niwe waryanditse ngo twe ntajyo twari twabonye kubera iki mudaperereza kandi mujeje iperereza ece ndi muhanuzi wanyu kina musore muri Bibiliya je ndazi mission mukuru w'igihugu na mission yamwe bw'indongozi na mission y'abene gihugu bose erega hazokoma hari indongozi na musi igihe vyari vyamucanganiye erega vyamucanganiye ko musi nawe arataga imihoho kabisa kandi je nibaza ko musa twaraboroshe kurusha mwe bw'abarundi je ndavye ubugome bw'abarundi bamwe musa niwe yatwaraboroshe kabisa musa aravuga ati jewe aba bantu si je nabavyaye ni gwawe twara Imana mu kumukosora ikivuga ngo sangwe garutore ngo abakurambere 70 ngo baze hanyuma ndakura ku mutima wawe ndabaheko urumva kuri munsi Imana ari yamuhaye umutima wo kuba umuntu naye nanje basha ni mu ntorere 70 mu Barundi basi Imana ibahe kuri uwo mutima nanje mfise tubumwe hanyuma ndetse tubarongore none kwa weshize imbere bidakunda no ingirene muganzo osengato ahandi ku mavi ngo masenga kandi Imana ndazi kwizonyumva n'abanyisirayeli barigeze kumenja abumvise aheze imyaka 70 natwe bugijya myaka twamaze mu bwicanyi twicana n'inzigo nyinshi hajye ubuturi mu bihano haya twarafashe ibihano kubera bujya bwicanyi ntushobora kwica umuntu afise amaraso nkawe Imana ibireke uko uri ndongozi urakabona bicanyi basanzwe bicana hagati yabo mugindongozi gapaga ubwicanyi ukabona Imana izobire kuko nyene aha natwa turiko tuva mu kinogo twaguyemo kubera iyo shetani ubu niho rero mubona dutagura kuvuga ukuri rero to kuvuga tuti ubu rero inzira niyi rero abanana muri iyo nzira ni beshi bategeza kunana ubu de resistance changement ni nyinshi kandi uko bukeye niko resistance ziba nini uko Imana yinjira niko shetani nayigira ibigufu vyinshi kugira ngo ntimuhave muva mu vyara vya ya daimoni yanka iterambere ry'u Burundi mugabo tuzovayo ahazoba abarundi bavuga bati je kuva ubu ndihanye kumwe kwa bamudandaza bavuga ati emwe naratibuye kabisa mugo ubu nimwafata murampana nenkuwo ntiyihanye natwe rero turonke abihana twemere ko turi abanyakabi duce tuva muri ako kabi duce twibakira Burundi safini guhana rero ntimaze muhave muvuga ngo guhana ni bibi avuga bati ni wisuzume winegure wirege wigaye kutazosubira none aha rero turi mwisuzumiro ngago Barundi dukeneye ikigogo cy'ikivuga duheba kahise dutagure bishasha numubwire urabona hari haba fraudere abaheraniye leta abagizi tubihebe dutagure bishasha tuzogira ibiganiro kubera nababwiye mu cyumurongo muranga murabandanya none ngumva nk'igicumuro cyakozwe twaravuze ducumurongo none duce tuguma none mbwira nk'ubu ko twagize severe n'ivyo izoraba n'umurongo tukabuca none hato badadukora ibicumuro nkabijya twakora imbere ngo tuzoca tuja muri severe none oya tumvikana aho umuntu yishe muri 2015 azoca avuga ngo nanje ni munjire muri severe kandi twari twaraciye umurongo aho nundi yoca cumurejo agaca avuga ati nanje ni muncira umurongo uyu agaca cumura mu mwaka uza ati nanje ni mungirire twohererahe oya muri yumvira mwebwe kubera
ngo abana banje bishwe no kutamenya cyari abantu mbona umenga babigira ko kutamenya naho twigisha abana banje bishwe no kutamenya murashobora kuvuga muti urabona twebwe nkobo twaragize ibi twarabigize ntituzosubira ibi twarabigize ntituzosubira ibi tukaraba none leta ntacicihomba nta bintu yari yaguhebeye ubu nyene bica biyita mu manga nk'akaroro nk'office dete publique afitiye leta nuko leta wifitiye wewe ntigera hebaga niyo avuga ngo ndahebeye leta mugo ufitiye leta guma ashaka kwiguma imwongera ubu akavuga ati nka dete ntirimwo iki tuvuge ko ari prescription erega ivyo vyova biganira chef tashobora kuganira komaje uno munsi mugamo tugiye inama ko kuva ubu duciye umurongo tuvuga tuti ubu rero tugire severe icije ivyo bintu kuko hariho umuntu afise ngango yapekiriye ko ivyaha birapakira ivyaha economique gushikaho kugira ngo abivemo none ntabuzumva bavuga ati je nukuri ndemera ikicaha mugabo ntimundihishe ubunyene ntawe noronka ndakurahe hariho abaharabivuga uko kandi umaze kubivuga araciye mvuga nti nasinya ahita dangaje makwa azoriha erega igihugu kiguma ari kivyeyi wowe urumva ko vyakunze hariho uwundi nawe wewe yivye amadolari ati je naho mundasa ntayo muronka none ndayakura he harabivuga uko nyene ati ndayemera narayivye kweri ati muga naho mwondasa ndayakura amaja ati namba rimwe nyene muca muyama turi none vyagenze gute ati neza na neza je narayakiriye nivyo ndagenda nca ndayarotira hanze nca ndayagarukana nca ndayajana kuri marché noir ndayavunje none ko nayavunjije ahanje no yakura he ari wewe uri muvyeyi wacu umuciruruwe yakubwira ati naho ndasa ntayo ndonka twaciye tuvuga tutireka rero nta kundi urumva ntitukurasa ajya amarundi ekivara yose uno munsi turaharuye tuyazana yarantwengeje acavuga ngo ngo none kugira dohe amadolari ko nazanya amarundi none muce munyaka n'amarundi nico gihano tuguhaye c'est à prendre ou à laisser cyari tugende tugurisha amatungo yawe yose yava kagera tugusigarize inzimwe ubamwo n'umuryango wawe gusa tuyirihe erega leta irafise uburyo bwinshi do contrainte haya nta muntu hajya mwigirisha nuko abacamanza mubagura nabo iyo mutabagura ewe giturire uri mu giturire ni kibi kabisa nazi kubura aho witwara kubera igiturire gusa ufise ukuri mugahajya kizima ndi magistrat supreme ubunamenyere prerogative za magistrat supreme ba urazi ko handi obere naje nese nababwiye ngomba kurokrita fiscaliste babunyoye mwebwe obere muheza nchanza nanje contre expertise nsanze wabigize nabi ucutaha tuzoyuhagira obere gushika basigara mw'intungane gusa avec cette tactique gusa none se tactique nzizaga bacava ngo ya obere bacava ati karanetse hoye none iyo si solution nyako barufitira iyo si solution bahejeje gukontorora kubera babahaye ibiturire urumva we ntibaguha raporo ya vrai je nchanzana nanje abiwaje bagaca basubirana no control dusanze mwakontorore nabi duca tugerekerana ko nuwo muri obere kuko hari ikindi nabonye umwana atari se yase ko basangira so umwana yanga none leta ikwemereye ko iti wowe iyibire umurepresentant de leta we niwe wo kwanka uvuga uti je kumwinyemereye ko dusangira reka twisangirire ni uzonkingira none maze kumufata urya naho uzobukingiwe nande rega urumva zo icahora kigukingira kizoba kigiye ni kubera iki murindira iyo etape izibe nta kuntu mwangarukanira umwizero obere nta kuntu mwangarukanira umwizero rega ntimwishinge uyu nejo no mwirukana muga hari ibivuga ngo amategeko ngo avuga uko mugabo uyu nuno shaka ubunyene no canda muhindura nico gitona namwe mu mucamwe ikibonane mubaze muhanda muhamagara nkamubwira ati je numva no guha amakofe kwizina ryawo muri obere
mwebwe muca mwitwaza ibitegeko ngo ibitegeko nanje nzobafata none harimwo kreye umwizero hagati ya jewe na mwebwe baga tugira ikigenzi basa twumvikane twitature abapolisi gashara zere baryohe nanje ndi mumarayika basha bari banyonone abakomisere province bari banyonone babonye mvuye hasi baca bava hasi kugwiza kabiri baca baranezereza mu ndwi bari bahejeje kunezereza nca numva ndibagiye na vya bindi bari banyononeye mwarakoze basha je ndakunda abantu bikosora baramfashije kugwanya fraud aho mubona aha tunaniye bagabo hirya bijya bakoresha ubwenge bwabo bakabigirira mu mpapuro hariya muri tax interne hajya kabisa hajya urumva bazi ko ariho badukinira mugamu ndiko ndaharondera naho nyene nzohashika Imana izonyugururira karebo hajya muze mubona ndabigunduye ninafata nk'abatanu bakabona barafashwe ndazi ko bizoca bihagarara hazi nk'umujeje iperereza je nkaja gufata fraude mu ntara arimwo wajeje iperereza ndabuje amaze kwirukana bangahe bamwe iperereza narabirukanye kabisa oya kandi ndabagishije inama yuko ubumfashe ikintu mu ntara uyitwara kwaheri acha vaho kandi tumwandikira dossier yuko nawe complicité muri sabotage économique y'igihugu so kwirukanwa gusa no guca aba complice aba gouverneur none wewe gouverneur wahe udashobora kumenya kone gouverneur wahe tangura mu ntara yaba musitanteri yabande twese dukanura hamwe atakabi kavugwa mu ntara nimwe hari umuntu yigeze kunsaba ngo je banyanyiye ko export imyembe kandi yamboreyeko ntivyagenze gute ndamubwira n'ingene bigenda ntucugenda ntinibakwimruhusha uco uzombwira yumvise ivyo ari byo ko ndamubwiye nti none wewe ni uzoca mu isoko yo mu mahanga kugurisha hariho umufurnisere wewe umufurnisere w'umuntu genda mugiranire kontra uco uzana iyo kontra kugira tumenye hazokwinjira angahe avyumvise ngo ngurakoze abarakurikirana twishi urumva ntashobora kwemera ko ivyo akora bija mu muco hariho ubundi nawe w'Ingozi kandi nko bosanga ari ngaha w'Ingozi yambwiye ko bamwankiye gushora ibiharage mu Cibitoke ndabubwira nti ivyo bintu ntibishoboka nkumviriza procedure ntubunyene uwo mu Cibitoke azovyakira mubwira je kwabura amatari amwandikira urupapuro aca ruguhoca urujana kwabura amatari w'Ingozi uti je ngira sori ibintu ndabijana mu Cibitoke niba kwankira ucumbwira ngo acahesha hanyuma sinzi mugabo umumarayika cyamvugiramwe ako kanya nyene sha ko mu Cibitoke umega nibo bayimbuzi ba mbere bibiharage kandi batabirya bacabishora nabo nyene birira kaboga mu Cibitoke ndabazi kumega bakunda akaboga na kakandi mutima hora avuga kitwa gari ya dudu bikundira akaboga na gari ya dudu niho rero mu mutwe byajamwo ncavuga ntigira iperereza bacambwira ngo Cibitoke natwe dushora tujana mu zindi ntara ncasanga yarafise ingena cabijabukana Kongo aciye mu Cibitoke nico bituma yaciye ahesha erega harigiye muza murabeshera abantu naho nyene mubeshera indongozi mu bushikiranganje bw'ubudandaji naho mwebwe mushaka kubaca ku ruhande magana nagenda babwira hagiye uzosubira kwihenda ngo ahenda umukuru w'igihugu jewe umbwiye ikintu ndagitohoza sinjana nyabahururu kandi mushaka ko njana nyabahururu mbe murazi umukuru w'igihugu ajanye nyabahururu igihugu kirashobora gupfa none oya je ndabaha akarero kamwe ngosigura ingene haza abarobere bagatereka bonga hagaca hicwa abahutu bose bo mu ntara zose
kubera iki umukuru w'igihugu baramusutse ngo twitaje umwasi bagabo baciye betiketa batagize ankete burya rero abarundi barakunda umuntu ajananya abahururu barakunda umuntu ajaniranya kuko bacavuga ati ndareshije kubera bwa buryarya nico itamumbwiye ikintu nirikimbwira ko mutampenda kandi abampenda bamari benshi cambanza kugenda kugitohoza neza mayondori ntibari bakubeshe bamusega mayondori hamwe twari muyinga baramubeshe nasaze baramubeshe mbeshuze mbere twasaze baramubesheye kweli rijya tongo ryari rya leta n'umuntu yagivye leta acaja kurigurisha escrow niko vyagenze twabuze tuti ahubwo no kurondera rero yari mugurishije ko amurihe kuko no mu escrow yagurishije bitari gwiwe mayondori yagiye afise isoni nyinshi mugana nakubura niye mayonda urazosororera kwe none nabaye mu avoka wawe nyene gutyo nyene uti we ntuhembwa cumbaza uko nyene uti wowe ntuhembwa ajya uhembwa najya nyene nico bijeje gukora kaganda babwira abarya ibiturire bamenye ko ari indyambi namuburaniye mayonda ndavuga ati je mayonda uko ndamuzi itongo ringana uko ntiyo rikugurira nuko rikugurira akari kugabira nagiye ndabivuze mayondo kwiri tongo ry'umu ringana ko yazaza ari nk'hegitare nk'ijana okay mugabo nawe uri mugurira ukavuga ati ndari kugabiye guhana rero ico nico narindi ko ndababwira nimwaba mushaka twumvikane kuko hariho ibintu nk'ubu bampishije mwavuze ivyaro finance mbega bayarosa ry'amahera barayakoresheje twumvikane abarosa ry'amahera barayakoresheje mwarayakoresheje abayarosa nze gukontorora Olivier rero kubera azi yuko yewe yakoresheje acavuga ni sawa mbere wese twagukontorora cadaba abandi batavuze imbe ko muciye mwese agacerere none tuyahebe gatwara yabahaye mbwira tuyahebe ajya amahera mwarose ngo mugiye gukora imigambi ntimuyikore rega mwara yarose ntayo mwakoze nasavye liste mwara yinzaniye ga ministre murayimpa berube mwarayikoze mugabo maze nk'umwaka urenga ndayisa kubera mwabonye mva hasi nzoza naza ndavyikorera nta kundi amabanki kugira amenye sokre zayo sinapfuye hasi sivyo gabusiko kugira amenye sokre z'amabanki commercial narigiriye ukuri kwabo bunace ndakumenya ndabona ingorane bafitane na berube ubu turiko turazitorera umuti kuko sokre ubu nta sokre ikihari banki commercial ubu nta sokre ntimuze mubeshe ubaho muncamwo ndahazi ko ntarahashika ndazi ko mukiriko murancamwo mugabo nanje nzoteba nshike ukuri mubona amaze gutora kwisha buke umva hariho abarose finance haco bakoze hariho abarose amadevize ngo bagiye kwemporota ibintu bituma bashobora guproduiza ntibazanye aho mvuze ngo mpariste yabo kugira ngo babaze yo bayajanye harimo umujama wanje ndayitangiye liste muzoyizana ku nguvu kunkoni obere acha ampariste ati aba barazanye aba ntibarazana haho je sinzo bahigihano kirinzo babwira ntizana mutaba zana none kufise zana zana numva nk'utwo none ico ni gihano vre kuko kwishura navyo birimo kugira igicumuro kikuveko harimo kwishura ideni urumva nk'iryo leta ntishobora kuriheba nk'umuntu leta yahaye avase ku kintu akaba atarakizana ivyo leta ntishobora kubiheba ivyo vyose turiko turabikontorora none turinda kubikontorora kandi mubizi nkayo haba wundi mwatsa kunyandikira muri message bambwira muti kijya reka tuciregerere twebwe nk'ubu safe say bagacavuga ati reka tucicareko kameme nitwirirwe turaruhisha inzego none ntibiyizi amabanki commercial ntazoyahaye ivyo n'ibintu twirirwa turameneye ku mutwe ukwezi kose mugakora bwa buryarya twogerageza gute ntibimenyekana murumva ko vyaciye mu nzira nyinshi bashaho wewe unyegeje udarazana
ishira igihugu ku murongo ntivyoroshe. Igihugu cazingamye imyaka irarenga ijana. 2000 koko urabona Burundi butanguye societe burundeze kuba reconstituée bitanguye 2005 kwa amasezerano yarusha niyo yaje kuvyorosha dutangura 2005 fata 1896 2005 mwe 1896 muri imyaka Burundi bwazingamye kugira ngo bwogorore inka ijambo kogorora ryavuye mu barozi b'inka naje kubera ndi umworozi naje ndamenya amatero mamwamwe hajya bavamwe inka kogorora ntiziba zivuye muki wewe ba mu mugambo umenga mwagiye kugisha inka ziranyarirwa muki imvura itaswereze gatanga korongo twatsi ziraziriko zirogorora none Burundi rero ibanze rero imyaka buzomara kugira ngo bwogorore bwazinganye ico gihe reka tuza turatahura ibintu bimwe bimwe tuza turabitahura ni kuvuga iyo myaka nico gituma rutegerezwa gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo Burundi bukire n'ingoga. Ahantu babwira yuko twomenya ukuri ku Burundi twoca gusanga Burundi bugeze muri 2030 muga ntavyo tuzi no munsi none dusanze Burundi bugeze muri 2030 twaca tuba tutumutahe niwo dutanguje 2040 ica yitwa 2060 birashoboka twese mugabo tubanze tube determine duhinduke bice bigenda neza. None rero nemvira yuko ibintu twabivuze byo mwavuze internet ico kibazo washaka turiko turondana ingene izozimbuka uno munsi razimvye hariho abambere baduhaye fibre boutique turiko turiyumvikanira bahaye abandi baduhe fibre boutique zimbutse ico tukigejeje kure ndibaza ntaronka bamwe bindyarya bazara barabinigira mu meshi ndazi ko butuzoronka fibre boutique ije direct izokizimbuka kuri emwe kumanuka ngira ngo nko ku bice 90% birenga ico ni kimwe. Ikindi naco murabona tugira tuje nyene mu bintu electronique telefone ashaka kuri mu mwonga aho fibre boutique idashika turiko turondera iyindi societe ikoresha satellite kugira naho uzoburi mu mwonga mugabo hajya twapfuye kubonana abantu bayigwanije ndababwire wewe uzana umuti nanje ariho nahora ntungira ijya SpaceX nagiye mbona abantu bayigwanya ngo nongo nukwica fibre boutique genda zishaka zose kugira ngo fibre boutique idashika satellite nayo ihashike izabitoye umuti ico ndiko ndagikora igikuru no kumenya kandi rero ntuzi gitwengeje abantu bose bavuze bati none Uburundi bwabo ndi bwari butunze uko fibre boutique ishika Maria mu makomine hego ngo muratunze ngo mukishima buke kada tayo dushaka dudashaka ya transparence hajya fibre boutique yaradukwegeye muga ntitugisubira inyuma hajya twaramaze kugenda abagabo abajeje wa fere étrangère bamuza muramfasha bajya abantu kugira ngo tunyarutse ujya mugambe n'ingoga amatara ariko araza kandi n'amatara buryo tubishaka mwebwe bagwiza tunga none jetra ntariko aragira ntuze kirasa none mwese bagwiza tunga hamwoshaka mu Burundi dufise amashite atagira ukwangana ni meshi twagira ama micro barage muraza murabe ntuze micro barage iri ahantu munyamyotse kuri kanika cenda karavye mbona akantu kabagwiza tunga ngaha mu Burundi nka batatu bagiye hamwe najya amajipe witimwe yagurisha ntiyo cava mu barage ikazocigura igacigura handi majipe ega mwebwe muronona amahera none ufata amahera ukaja kugura inzu muri Canada ukaja kugura inzu mu Bubiligi mugabo ratwegeje abarundi kwe urazi kugura inzu ahantu utazoronka na visa yo kujayo biravara maji kubera iki nibihera mutoye uko nyene ntacu buhomvye muga kubera kwanka igihugu bagabo dukunda igihugu vraiment bijya ni sinye y'ukwanka igihugu oyimvire kugura inzu ahantu utazoronka visa yo kujayo none ntabaziguza amaze gusaba visa nk'inshuro zirenga 10 babura bakabura kandi bafise amazu kijyanye cyo kwereka kwanka igihugu icarico no munsi nibaza ko barogreta baricuza dukunda igihugu baraje hydroelectrique ajya moja kurondera aba partenaire mukabarondera mwosanga izi nzuzi zacu zose ari utubaraje
wamuyaga nkuba wo bushitse je ndavye nkaho kabaraje abazoshaka barazoja gukaraba ni kari kure y'iwacu ni ku birometero nka 4 kuva muhiri wacu kandi karaproduce utari mukega ivyo iyo turadufise ishaka biba vyaraheze kirasa azoproduce akombe arabera ringa 16 nimwe kaja kuzi ko kirasa gusanani 16 megawatt uravye amashita ari mu Burundi fatiri iri RNST mparanda haraba hoba amabaraje nka 3 gushika hejuru mu mugamba turafise inzuzi dufise amashite none kubera kiturira ngo njyana ko twamenyereye gusaba twihe natwe bajya partenaire mwabwiye muti ngo twiyubakire baraje ashaza ariruka kuko ntigihomba rega ni projet dahomba tuweka amabaraje twebwe nyene n'abarundi kubera kituzokwa dusaba ahandi hoho byo bana urudubi iyi nama ya obere size nayo ndayitegetse mbere mwasavye ya ministère du commerce obere CFCIB mutegereza kwama muhura namwe kwezi evaluation mwumviriza amadore yase yabo hanyuma namwe mubabwire aho bari kubaronona mukavuga muti nka naka murabona batonone bakamuvumira hamwe rega niko bikosora mu muryango abantu bari kosora iyo bagira amanama kandi rero muzaza murampa icegeranyo cy'inama mwagize kuko nk'ahantu mwoca mwigira mukiryamira mbere nababwiye ngo mugire digitalisation mu mara imyaka ingahe muhejeje inama muze muce murungika muri cabinet civil icegeranyo menye ivyo mwize menye ibibazo bavuze na ministère wa commerce nawe zohora mpicegeranyo je davyibuka sinari nabivuze muca mumpa uko kwezi utazanye ncabera ko atanama yabaye niho nzoza ndabimenye ega nta kigoye kihari none commissaire general wa obera tahari nta wundi ahari yo yigirisha ntibisanzwe erega inama no guhana ivyiyumvira samategeko bamugiye gutanga mamugiye guhanahana ivyiyumviro mugashika ku kintu ico kintu rero nico leta cija gukorerako nabo ari commissaire umwe ahari arashaka kuyigirisha n'ivyiyumvira muhana ni ibintu bisanzwe ijya platform yo yurumva ni itegeko platform itegereza kubaho kabisa tuze turamenya byose ingene bigenda nitwagira digitalisation burya inama tuzora tuzikora ku munsi hoho digitalisation none kugize rero cumuhamagara ati ewe ibi byagenze gute none yo sina dukorije gaca bigenda neza rero ikintu ca mbere mu guheraheza nabasaba dusenge cyane kugira ngo idayimoni yanka iterambere ry'u Burundi isohoke ive mu mitima y'abarundi kuko je ndabiravye ari dayimoni wekene warasenze iyo dayimoni ntayo urabona mu masengesho yawe je ndabwire umunsi umwe harateye igihe je numva umenga hariho ikintu cyafashe igihugu kitagenda na bukebuke ndakirondera ndabura ndavuga nkarondera kugira ngo nziture nkabura haziritse njya biranka sinzi umutima mweranda cyambwira ati ubu nyene tunganyane vene mu muryango mwisonzeshe ukuri muraza kugutora mu minsi 3 gusa twaduhereje kubona ukuri kandi uracemera ko ari Imana yo nyene yambwiye iti wewe niwemera kwisonzesha ugasenga ndakwereka ikintu none rero ndababwire abarundi twese dusenge cyane twirukane idayimoni ibuze iterambere ry'u Burundi kuko yabonetse akantu kose ko tuma dutera imbere hacazi izindi nguvu ntazi zica zibuza iyo project cipfanye bigahagarara mwabo nimubona ko turiko turiruka ngo nikere rutangure exploitation yayo umuyaga nko barusuma force ntiwaje hajya muzoza mubona izindi nguvu zivuze ati stop naho muja dudasenze rero ntibikunda baodasi bagize initiative ngo bagire izine ikora ibicuma iyo daimoni yakoze ku buryo basaga ivyo bapanze baca badugiriza ko amahera ubwo nyene je navuze nti ajya amahera ni daimoni yazanye sinzi ko muratora handi mwogurira hari daimoni ipfa kubona ugira intambwe iki kwega tudasenze rero daimoni iragoye kuzogira tuvemwo rero so gusenga gusa hariho amadaimoni akomeye bisaba ko senga ukongera kwisonzesha mwaravyumvise nayeza ariko aribwira abigishwa biwe abavuze ati rero mugahari ivyatunaniye hariho amadaimoni yatunaniye kwirukana ngo ajya Akomeye ngo bisaba
gusenga no kwisonzesha natwe iyi dayimoni yankiterambere ry'u Burundi ni dayimoni mbi iragutera unebwe ukaguma wicaye ukabura ico ukora ukabikiyingiyingi ntavyo murabona jewe ndabivuga nti ndazi yuko nk'umunsi nofata saa moya nkajaja ku ntango nkagira ibariere ngaca mfata aba fonctionnaire bajya nyene bakomeye nkabajana kuri stade ngaca ngira icemerezo wowe ugiye he ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi akagura kugira ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi ndabizi ko ari bake kiretse mwarimu na muganga bajya bakora mu biro bagenza umutwe gutya ntavuga ngo no munsi nza guhera kuri iki ngo Imana yompa yemwe nkamidiki nkaba ndagihejeje kugira nce nkora iki naco ndazi ko abavyumvira ari bake ijya ni dayimoni yona ganda babwira ni dayimoni ikubuza kwiyumvira ugira nk'ubugira kantu allo mbewe nturava mu biro wagira wiyumvire rega turi twahashitse ku ikontwari turi kuri sakarani 4 nacerewe ubwo nyene ugaca uzinga ibitabo ugaca ugenda kuri sakarani 4 ugaca uvayo minwi ugaca uja kuryama mwumvise ushikuhenuka minwi ushikuhenuka mu gatondo kuzovyuka umugore ngo mbe uno munsi ruja kukazi wamba ari sangapi ega hageze saa 2 aranyica kandi umengo uno munsi twari dufise inama umushikiranganje aranyica ndagowe agaca avyuka koga agira yashitse no ku kazi uwundi agaca telefone sha muhungu twekure kwindarane mugabo mugaca muhurira kuri restaurant ubwo nyene saa 4 niho warushitse ku kazi ngo mugira mwikure kwindarane mugaca mwigumirayo mugabo je madamu se hari ngiye gutora umwana ku ishuri aho turi saa 5:30 ugaca ugenda n'uburuhe bwa zandarane uca uryama uvyuka saa 10 hageze gusubira kuri kontwari shango kuri sakarani 4 tumaze igihe hariyo tuja duhindure tugende kuri Vane Beach aho na hari heneke ntuzeye champagne zimwe zizimvye neza cyane tuja kuri Vane Beach hanyuma mwava kuri Vane Beach ejo naho tugende kuri Eden kwa Mayondo hitwa ngo iki Eden hajya mubona ntaza ngo nahonze hajya muri kwirigara naje bandiko ndaba none mbwira tumeze uko igihugu cyotera imbere gute tuvugana ukuri wowe wa mu fonctionnaire wishinga ujya mukomeresa wowe business yiwe ashaka kwikorera ku telefone ega business zikomeye cyane zibera ku matelefone wewe ariko ama transaction ariko araba we nawe fonctionnaire aho wagiye gupanga ibintu bigende neza ugacuja kumwishinga mukirirwa mwicaranya cyabaje yukuwe erege kirato campengamiyeko tije narinze yuko burya hari iki gihugu cyahombye ko cyakubuze burya ni byiza ko wowe mu fonctionnaire gushikaho utakiri muri ico kibanza baca bavuga bati yo ngo naka kiraha ngo byari bimeze uko ngo naka kiraha mugabo hari abahaba nabo bakitwa ibirara gacava ngo sitwe tuzobona batuvuye ko urazi ngo discipline yiwe dofere abakose banje ngira ngo baramenye ingene bandejwa baridogaga bashe ngo ntawe uzokurikira ritime yiwe bikunde umuntu afise akadosiye kamwe naje afise dosiye igihumbi akavuga ko ritime yiwe aja toyikurikira vre ngo imyidogo sindayumva ngira ngo ubwanwa bwarapfutse umunwa hari ruwo bubezwe ubwanwa bwarapfutse umunwa ariko duhinduke vraiment iyo daimoni y'ubunebwe tuyirukane iyo daimoni tuma dushaka kwiba ivy'igihugu tuyirukane iyo daimoni tuma tugira ibiturire tuyirukane je ndabwije ukuri uburundi buzokira kuko nta mana ishobora kwemera guheba uburundi ntishobora mugabo rero temeye kwirukana izo daimoni imana izotugirira akantu none rero narinda baruhishije ntako mugabo ndabemereye sefu seibe muri icara mwige ivyo bintu twumva ingene twogera ayo mabi yose twakoze muri iyo minsi yahera hanyuma turabiko hoboneka agahembwe mu gihugu erega igihugu muze murabe igihugu gipfunga abantu benshi bibisuma citwa igihugu cibisuma
baja mu gasho bakaraba ivyaha vyinshi bikorwa basaze benshi arabarya ibiturire gica citwa igihugu c'abarya ibiturire basaze hapfunzwe abafrodere benshi gica citwa igihugu c'abafrodere none mwumva binezereye yuko twoza turiyafisha mwe nta muntu w'umugenzi wawe nkuba cumi ubabara ukumva ko ukizisha vuti yo ariko vraiment aradukwege muri abagenzi vraiment hari umuntu yigeze gufungwa yitwaza ngo n'umugenzi yakoze amafuti kandi abantu baramutabariza hanyuma yari umushoferi yakoze amagafe baca barantelefona baca mu telefone ibi niwe babikoze atego ntuzi je yabari jewe nari umucamanza je nta kindi gihano naguha nagucira yuko mu gitondo wakubitwa inkoni 20 ku saa 6:20 ku mugoroba 20 hanyuma bagaca gufunga indwi zibiri akaba ari hucutaha none watomboye ko atari jewe sha uraze nk'umuntu yabakwize ngo umutabaro gacimubwira iyo umugenzi wawe cyane inshuti yawe icumuye ukwiye kubabara ukumva yuko babaye agukwegeye natwe umurundi nkuba abarundi abafrodere tukumva ko tubabaye abarundi abagibiturire tukumva ko tubabaye twese kugira ngo duhanurane none umenga umuntu yivye agacaza kugusororera ni imvyeyi ubwira turasubira kwibahandisha turonye umva je nakijijwe kabisa kandi je kweri ntongeshejwe n'ibintu mpawe n'uwundi urazi ingene acaza arantwega ngo hajya ngo ni yadiri ngo twariye intuze baraje kajeke ngo hajya twarayiriye ngo hanyuma ngo twaragabuye ngo ujya yaciye ngo agura rujya ruzubona ntibiryoshe vraiment ntibiryoshe umuntu byiza yorya ibyo ariko ushaka gutunga azaduga imukike umukike je nabonye umuntu arima hegitare 10 amaze kugura impangu zibiri ngaha mu gisagara ca Bujumbo ku hegitare 10 gusa arima none hari itunga rirutike ko iki mudashaka gutunga onetema nkuko erega urimye hegitare y'ibiraya n'imiburi havamwe itoni 15 none itoni 15 zishoye nanga none wumva urimi hegitare 10 nanga ntimuzi itunga riri kwe itunga riruzuye mugabo mukaryanga abazoshaka ko ndabereka itunga riri muze muraza ndabereka Chaine de Valeur irazana itunga cyane gose abagiye muri Chaine de Valeur nta numwe ndabona ahomvye genda muri paroisse Mutoyi muzobona cyo Chaine de Valeur genda muri Elaga hari Nyanzarake muzobona cyo Chaine de Valeur ahandi na ntuzeye Rovimax nawe nyene yarinjiye muri Chaine de Valeur nta bantu bagira Chaine de Valeur barahomba nta nabamwe niho hari amahera niho hari inyungu nini washaka inyungu nini mugare cyantwengeje ujya na obere ntimuramenya kuri hishikori kwe none ipere no kuvuga iki ipere no kuvuga iki c'est impossible hoven none ujya turari ikori siri hoven kwe turaririha ajya bapangishije amazo bari hamakori nkuko bitegerezwa nibanga ayempofosi abantu ntibazi carici ubugiye kumurihisha ayempofosi umenga n'amahera ugiye kumwiba ntagende ku gatumbi wabo yubakeye yarubatse kwa sekuru aje baramutoza ayempofosi reka aje bagwaye abene igihugu mu Burundi bwose kandi nk'ivyo abantu ntavyo bazi reka nukuza turigishanya twese nk'ivyo usanga batabizi no sigurira nyene jewe inzu yaje ibere hariya kwa sogokuru kwa Yegeteza nta uraza kundisha yempofosi mugayo no mu gisagara baca badisha none saha abarundi bose hariya naho ni kwa Yegeteza kabica bigenda tuza turamenya rero ngene igihugu twagiteza imbere biciye mu makori kandi twese rukatanga tuzi ko amakori twiterereye twebwe nyene kuko iyo turi batavuga ngo yarungikiye ngo yashize mu kiyaga ca leta ngo azoribwa nabaneva nabashingiro ngo urumva ni mu kiyaga ca bashantare mu kiyaga cyo kwa Maritino utanzi kori uba wihaye
kuko ajya amahera niyo yubaka rya shure, niyo agura zijya ntebe, niyo agura ibitabo, niyo yubaka ibitaro, niyo yubaka amabarabara. Ivyo vyose muriko muravuga najya amahera yikora bikora. Ntagire uzosubira kuvuga ngo ikori ngo mpaye ikigira ca leta n'ikigira ciwawe, ni kigega rusangi dusenyera ku mugozi umwe, twese dushira mu kigega rusangi, hama ico kigega kikagaruka kigaca gikorera igihugu. Ivyo tubitegera uko twese abarundi, nta numwe ubuhaye. Ntuzovuge ngo uhaye Neva, ntuzovuge ngo uhaye Shingiro, ntuzovuge ngo uhaye nde, uhaye wewe nyene, kuko ni kigega rusangi kizodufasha kubaka ibikorwa vy'iterambere muri iki gihugu cacu nyene. None rero mwese Imana ibahezagire, murakoze.